Inkuru Sport uyu munsi ryahiganwa rikomeye riragaruka rimwe bita UEFA Champions League ihiganwa bita ko yuko ari ry'abagabo ihiganwa risanzwe rikunzwe hirya no hino ku isi twavuga ko ari ryo higanwa rya mbere rikunzwe aho riva rikino n'abantu bava mu bihugu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero hari inkono nyinshi zikomeye aho imigwi ikomeye cyane iza gutana mu mitwe uyu munsi, ariko cyane hariho inkino zibiri dushaka kuza kuvuga ko amakuru atari make cyane urukino ruza guhuza umugwi wa Liverpool hamwe na Real Madrid hamwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain uza guhura n'umugwi wa Bayern Munich. Imigwi yose ihagaze neza muri ino mission. Inkino zihari uno munsi ati rero nizi isaha 12:45 umugwi wa Napoli wakira Eintracht Frankfurt mu kuri yose nyene umugwi wa Slavia Prague uza guhura na Arsenal. Isaha 3 umugwi wa Real Atletico Madrid wahura na Union Saint-Gilloise. Bordeaux ize gukina na Monaco, Juventus ize gukina Sporting Club. Isaha 3 nyene umugwi wa Liverpool uraza gukina na Real Madrid hariya Anfield muri hariya mu Bwongereza. Kuvuga kuri yose nyene umugwi wa Olympiacos aja gukina na PSV, hama umugwi wa Paris Saint-Germain uze gukina na Bayern Munich, umugwi wa Tottenham uze gukina na Copenhagen. Iyo migwi ikomeye iza gukina uno munsi muri UEFA Champions League. Tugaruke rero ku rukino uza guhuza umugwi wa Real Madrid hamwe n'umugwi wa Liverpool. Mbega bamaze guhura inkino zingana gute, ninde asumbya ubundi amahirwe yo kuza gutsinda? Kuraba inkino zamaze guhuza abana bakinye bose bamaze guhura muri rusange inkino zose hamwe 11. Real Madrid ikaba ifisemo intsinzi 7, umugwi wa Liverpool ukaba ufise intsinzi 3. Bakaba banze kunganya urukino rumwe. Ibitego byose Real Madrid bashoboye kwinjiza ni ibitego 17, Liverpool nayo imaze kwinjiza ibitego 11. Ariko nubwo biruko umwaka uheze umugwi wa Liverpool wari ashoboye gutsinda umugwi wa Real Madrid ibitego 2 mu gihe Real Madrid yafise abakinyi benshi bari mu mvune batari bameze neza. Uhejere bino biharuro tuzobona yuko umugwi wa Real Madrid ari washoboye kudomina bivanye nuko witwaye ari ufise intsinzi nyinshi n'ibitego byinshi, kandi ari usanzwe ufise akahise keza muri iki gikombe cya UEFA Champions League aho ufise ibikombe bishika kuri 15 ari wo mugwi wa mbere ufise ibikombe byinshi. Mbega mu munsi ninde aza guhava atsinda? Mu gihe umugwi wa Liverpool utamerewe neza muri Premier League aho uri mu bibanza bya 10 mu gihe Real Madrid ari ufise ikibanza cya mbere muri championnat yiwabo. Reka tuze kurindira igihe cy'isaha 3 tuze kuraba uronka amahirwe. Urukino rugira kabiri rukomeye cyane ruza kuba rwitezwe n'abantu benshi mbere ruza korerwa cyane n'urukino umugwi wa Paris Saint-Germain uza guhura n'umugwi wa Bayern Munich. Tubibutse yuko Bayern Munich mu Budagi ari wo mugwi usanzwe yegeranya ibikombe byinshi ukabitwara hamwe na Paris Saint-Germain. No kuvuga mu France Paris biba bigoye uko witwara igikombe isa nkaho yiharije championnat kuko usanga inshuro nyinshi iba yatwaye ico igikombe. Mbere umugwi wa Bayern Munich wo mu mwaka 10 iheruka bayitwayemo igikombe kimwe cyonyine. Birumvikana yuko iyi migwi yose irakomeye kandi isanzwe inyotewe ibi bikombe. Ni mu gihe rero umugwi wa Paris Saint-Germain usanzwe wifitiye igikombe kimwe muri UEFA Champions League washoboye gutwara umwaka uheze witwaye neza cyane. Mu gihe rero uwo mugwi wa Bayern Munich nawe uri mu migwi ya mbere isanzwe ufise ibyo bikombe byinshi kuko washoboye kuba utwara ibikombe bishika kuri 6. Urumva uko uza guhura wo usanzwe ufise igikombe kimwe. Birashobora kuboneka yuko umugwi wa Bayern Munich usanzwe ufise experience mu bijanye n'ibi bikombe ushobora kuza ugashobora kuba wose na mugwi wa Paris Saint-Germain. Ariko twiheje ibiharuro umugwi wa Paris Saint-Germain usanzwe ufise muri iyi minsi aho uhagaze neza abakinyi bawo nka Vitinha Ousmane Dembele n'abandi usanga bahagaze neza, biba bigoye yuko ushobora kubava imbere mu gihe bashatse kuronka intsinzi. Biraboneka rero yuko rero zino nkino atawoshoka ashobora kuvuga ati mbega no wohe mugwi ushobora kuza kuronka intsinzi. Igihe twihweje ibiharuro bimaze guhuza mu Bayern Munich na Paris Saint-Germain, inkino manze gukina zishika kuri 14. Bayern yashoboye gutsinda inkino 8, mu Paris Saint-Germain ugatsinda inkino zishika kuri 6. Nta rukino na rumwe bigeze banganya. Mu Bayern Munich watsinze ibitego 19, mu Paris Saint-Germain utsinda ibitego 15. Urumva yuko mu nkino bamaze gukina mu Bayern ari washoboye kuronka intsinzi inshuro nyinshi, ariko uyu munsi reka tuze gutegereza turabe ibigiye ku biharuro bishasha uko biza guhava biza kugenda uyu munsi. Ukaba uri umuntu ukoresha 1xBet biragoye uko ubona equipe uza gushira kwa amafaranga utuma ugura ibitego canke ukagura ibindi bintu amakarito roje canke amakarito John amapenalty n'ibindi bishobora kuguha inoti kubera biba bigoye uko ubona iyo ushirako canke se ugafata risk ugashira kwa amafaranga. Aho tarakoresha 1xBet ukoresha code promo muri 1xBet ihera igiharo kimwe, kandi ukaba wanegezerejwe ni video yacu n'ibindi sesango zitugiye kuza turabaha. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment.